Ah, cameraman, kamera fresh. Vipi? Fresh. Si tunakuwa kufanya kipindi, si tushaongea. Acha tufanye. Yes, bakunzi ba Star TV 257 no munezero nyene na gwa rukundo pam vyumye bavyumye murabizi tubikora neza ariko tubikora neza kwera mwebwe. Iyi ni Star TV 257 ana happy into aged mico ni cyara unaco nzi ariko mvuga ivyo nzi ko biri koshe. Uno munsi twamaze gushika he kuri tele. Je suis sur terre. Ni kuri tele ivyanzanye murabizi mba ndiko ndarondera abantu benshi batandukanye na cyane abaririmbyi ndetse nabandi batandukanye uko biri kose no munsi nakitse ndi hano ndi kuri portail negerezwa kudodora twavuganye sindamuvumbuye ntavyo kuvuga ngo ngo kweri kutambwiye twabivuganye ngira ndodore kugira dutere twinjira amatsikorera ikiganiro twigendere ya ganye za portail so mukame kamboche asanga Nagahinda imba bariko bajya ubugari gusa cameraman twari twavuganye behind camera turi kumwe na Bearing Edit umwe mu cameraman bariko baramfasha mu kuma amasana bameze neza cameraman kamera fresh vipi fresh si tunakuwa kufanya kipindi si tushaongea acha tufanye twavuganye none ko tuje problem iko wapi sasa nabivuze abakunzi ba Star TV navuze ko nta muvumbuye twavuganye navuze ko nta mu telefone hama cha subira inyuma sinzi kuzisa dukore nta kibazo pami siongo sawa kare ariko naringi hano gato nafasi bako rupango wa fresh cameraman kako bien hakuna kashambreta hapa nifike na kuja kupanga hakuna cameraman tuchara aho nyene aho hagazi mengano wa fresh acha nilete nani tuikare kwa hivi reka tuchara je nicara kuri iki cy'abarundi kasunga bugari je nipate kisusu numvise ngo abigembe ngo bakunda gukoresha ngo ubwo onye ngo kwera ko ngo baca bagira ngo behind ngo hanini niko numva gusa ntavyo nzi nivyo mu bakobwa abigembe ngo bakunda kwicara kuri ubu butebe nicaye kwega nanjye ndashaka nyene ngire kinini uko biri kose rero murabibona turi kumwe na Pami Queen tumusanze novuga hasanzwe atuye ahantu heza cyane so mubarinde dufise abarundi cyangwa abarundi kazi novuga si benshi usanga bagiriye buno buntu ariko uko biri kose reka rero aramutse abakozi ba Star TV 257 na cyane ko navuze ati undazi arige musanga mutamuzi ariko abamuzi baramuzi nzobazanira impano zose abantu bariko barakora na cyane ko ndiko ndagerageza kubazanira abigeme bariko bakora neza narabazaniye Wise ndabazanira uwo bita Ice Vania Ice abo bose nari bamwe nazanye kuri Star TV 257 reka rero baramutse mugambi bwa Star TV kuko nta jambo ndamu kuko narimo haje usanga avuze ibintu nyene bitajanye mabuje umeze neza meze bien kari cyane neza kugira nyene tuyage neza cyambere waberewe merci beaucoup umeze bien sana bien umuceri waheze none je ko narafungura mu gatondo amasaha saa 10 ne muca mumara canke murasigaza nyene bike by'abashitsi bon tuzi ko abashitsi tubaronka ubwo ni mumeze babanje usanga urazi ko hari umuntu akoze imana icyayi saa 6 aho ya icyayi saa 6 wonyine ubushuhe bariho abantu babakizwa kizukuru icyayi cya saa 6 jiwazi icyayi cya saa 6 nikiwa okay uko biri kose rero turamukiza abakunzi ba Star TV 257 amatubandanye jibandanye twikoreza ivyatuzanye namavuga ati fasha warafashije kwera ndinga kwera nafashije canke wowe uringa kwera wafashije bisigura yuko rabitigano kuri Star TV 257 ucugenda wandike Pami Queen reka ndamureke yivugire presentation abaramutse ndetse acagira ko nk'umujyi w'igisahira yivuga n'amazina kugira tubandanye kumufollowing bon ni Pami Queen ndabaramukije cyane mwese mukomara dukurikirana abakunzi ba Star TV ya ndabaramukije cyane abantu basaba ko ubandanye badufollowing okay of course yitwa Pami Queen tugendere kuri YouTube twandike Pami nibaza ko ari pena ana M Y na Queen tuje kumushyigikira rero ibikorwa vyiwe na cyane kugira rero mubone yuko ashoboye azi kuririmba reka turirimbire gatoyi yarasohoye indirimbo nyinshi turazizi arizo bari kumwe na ba Esther Nish na ba Olga n'abandi bigeme ba Beshu n'abandi benshi cyane uko biri kose rero no musi namuzanye mu bwami bwa Star TV turirimbe gatoyi kugira tugorora gahoga abantu ariko baratumviriza bumva ati ujya mwigeme vraiment fresh. Okay. Yes, ado, let me call you Mabu, je viens sans reculer. Hey, suis là pour toi mon amour, je vais rester tout. Mon âme is out, nous sommes des âmes, umwana mwiza ntazokurize ntibirashika umurize mutama hariya
aya ndabona ko wambaye inuzenya ibagi bisigura yuko wubatse ego okay babantu rero bansaba nimero arubatse niwasaba nimero bisigura yuko uzoshaka kumufasha kugira ibikorwa bigende neza cyane gose ngumwana ngo arakuriza bisigura yuko mutamari amaze gukuriza n'umusino oya nibanza ko atahuye nabi ni mwana mwiza ntuzondiza umwana mwiza bisigura yuko mutamawe ntazakurize none kabuki kubera iki umuntu yagize mariage umugabo we abakira umujene cyangwa asanga mu maziko bari kumwana umwe babiri usanga bamwita mutama kandi akira umujene bon iyo umaze kuba ushaka gutunga umuryango umugore umwana we uri mutama nyene uzumva nawe nta cyo babifana ko naho ubukira umuseribatera ko umaze kuba deje ufite umugore mu nzu nindi charge yego ubuzima bwa music gukora music usanzwe ufise umuntu musanga mubana novuga yuko mwubatse ndetse nibaze na mariage ko yabaye siko yego ubuzima bwa music bumeze gute mu gihe ufise umubakanye bon bumeze neza kuko umufasha wanje ntacyo mutwaye kandi umuririmvyikazi ko deja nkunze ko umuririmvyikazi nibaza yuko ari mu bashigikiye impano yanje yego n'umusi yagutereta wari usanzwe uri umuririmvyikazi yego twamenye ndi umuririmvyikazi byagenze gute se tibira kabanda tugena ko turondera abandi bigeme nabyo twavugira ngaho tubiheze yego oye basi tubwire gato ivuga ati byagenze uku amona muri concert niko anapendeza sana kinyama bon ntabwo twamenyanye ko ndi muri concert cyangwa mu muziki ya twamenyanye juste ukundi ariko rezo social yaragakoze oya dushimire rezo social abagenzi tu ni batumye tumenya bya bintu byo ku branch rega nanje ni byiza uko biri kose rovuga yuko gukora music ni igikorwa kitoroshe kandi bisaba yuko utegereza kwihanganira challenge zitandukanye challenge novuga yuko wigeze gukora muri na cyane ko twarigeze kukubura pami of course ndirimbo twako turazibona tuzivyo wari urimo haje wari mu biki kwanza imbere ko mbandanye ikibazo bon nyuma ya mariage nayo haye umwanya wo kuba pose tu mbe ukipe n'urugo rwanje na famille yanje ndavuga ati kaniho umwanya uretse ko muzika arakazi katoroshe cyane kandi bisaba umwanya canke bisaba kwiprograma ukiorganiza hariho rero ubuzima ubugiyemo ubundi bushasha bisaba ko wiha umwanya ikintu novuga wari ubayemo utarakora mariage cyakugoye guhindura umaze gukora mariage n'igiki bon nta kintu special cyabayemo mugabo uraziko iyo umuntu afite urugo rwiwe donc biratandukanye naho ukiri umukobwa cyangwa iki hariho izindi occupation utegeza wewe nyene kumenya ingene organize urugo rwawe ivyo mu nzu babiraba wewe nta wundi muntu nta mugenzi wawe shango kubisharja oya umva nyene sinzi okay juste aho nashatse gutumbera ku kindi kibazo hari umuntu usanga afise ingeso mu gihe basi utarubaka ari ingeso ubufise mugabo umaze kuca ku mugabo utekerezwa guhindura ingeso novuga yuko wari ukoze ishobora kuba nziza canke mbi wakora ukiri umujene utaraje yakugoye guhindura mugabo buke byarashise urahindura niya bon ntangeso novuga ngo du special yangoye guhindura ariko kare narakunda gusohoka cyane n'abajama kimwanya munini wari wo gutembera ariko ubusiko bimeze kandi sikuvuga ngo hari bambuje ko bon hagiye nyine ibintu bihinduka mvugiye mu buzima bushasha mind irahinduka iki imibereho byose bigahinduka yego no muri ico gihe n'abagutereta bari benshi kuko utari bwakore mariage ariko nibaze kutari muri babandi usanga baca baha account yabo umushiri wabo ibintu byose sesheri ki controle bon ivyo nyene bisanzwe imaze kugira mariage n'umuntu wa muri umuntu umwe bafise compte yawe nibisanzwe ariko nibaza ko nta numwanya afite yo kubira bivanye n'ukuntu nyene afite confiance nta mwanya afata vraiment karaja mu makonte yanje ya ubisigura yuko gukora mariage wewe nta kintu wigeze ukumbura mu bujene bwaravuga ati kino kintu ndagikumbuye vraiment nakora ntarakora mariage bon nta nakimwe kuko ntacyo ntokora kiretse nyene icyo mbona kidakenewe okay uko biri kose novuga yuko benshi baravuga ati ari abantu muziki utatunze n'abandi bantu muziki utunze bivanye n'ukuntu babikora neza canke bivanye n'ukuntu baronka amasho canke amakaro katandukanye kuri wewe pami muziki uragutunze bon wapi je sinonze muziki vraiment ndakubesha bon kare kiriya gihe ry'amyaka nararonka ama concert kubonye maziki kirekire nicaye wani kwera waciye nyene we okipa umugabo hariya igaje concert zirabandanya ariko none ufise umugabo muri kumwe hariya anye concert zirabandanya ziwanyu nyene yako ntwenda ndaguza none uko none se uko biri kose katuvuga ati nimba umuziki utagutunze hari impamvu bituma ukora music bon yego ndakora music ko mfise impano hama kandi nizeye ko muri kazoza
nshobora gutungwa n'umuziki yego ariko uri gukora music urumva yuko uryohe ukavuga ati eka no kujokinga ndabishiremo yego kuryoherwa bon sinkora music nko kuryoherwa ahubwo ndakora nk'akazi kugira ejo canke hirya ejo ndushobora kugira donc c'est ton projet yego uko biri kose reka duhamagare abantu bari kwadukwikana kuri Star TV 257 maze imisi ndabazanira impano zitandukanye ego Pami Queen yararirimbye kuva kera kandi hari abamuzi ariko na cyane cyane ko adakunda kuja kuri kamera cyane why barambeshe ibiganiro vyawe nimba bihari birashika 10 bon nibishika 10 mugabo ni kubera ko igihe ni hapose muziki ni hapose ibintu byose donc nakunda ko manja mu ma émission cyane ku ma réseaux sociaux kandi ndatana muziki ndiko ndakora Esther Nish yaratwaye umwigeme nkawe yaragutwaye miliyoni ntanzi ko wagize se Esther Nish atwaye miliyoni 15 ego vraiment kandi ndamuryoherewe yego ariko hari abigeme bagize inzigo ngo yatwaye ngo zijya miliyoni bon nibaze ko iyo utagehereye umugenzi wawe nuko bufite ikibazo mu mutwe cyangwa nibaza ko donc kugira ejo hawe ushobore nawe gutera imbere banze ugehererwe umugenzi wawe Esther Nish avuze iki kuri wewe Esther Nish ni umuririmvyikazi ashoboye vraiment uko biri kose katuvuga ati tuje kumushyigikira no mwigeme urumva yuko afise projet avuga ati ejo haza ndashobora kuronka kanoti canke ejo nkaronka amakonsere bisigura yuko ariko arubaka projet yiwe re kugira projet yiwe yubake neza tubandanye kumushyigikirana cyane cyane ku bikorwa vyiwe tuje kuri channel ya YouTube nimba ari indirimbo yashize ko tuzirabe na cyane cyane dukunze kubona indirimbo zawe zikorwa na Farsi why Farsi tigera uhindura abantu bariko abantu bakorera video kenshi tubona Farsi cyane kubera iki bon Farsi yarakoze indirimbo zanje takera kinshasha so yarikoze yego twarakorana kare cyane mugabo ntibisigaye aho tutoguma dukorana cyane ariwe twamwe dukorana ya nzokorana n'abandi batandukanye uno munsi urafise umwana ndetse tusubire mu andeoro muri vie privé uno munsi afise umwana afite imyaka ingahe afite umwaka n'amezi 10 ubundi tuzamubona ryari yaragera ariko bavuga turondoke nk'umucanga kwitanganika hari kera iyo babonye no kuvyara dushoye kurera uvyara benshi ku buryo babaye ama ministre nimba ari 10 abaci batwara igihugu cyose no bavyara 10 muzobigisha gutegera shoye kwa ministre ahubwo uzobasanga bagiye mwibarabara ariko nacyo baye usa n'umuntu afise akanoti tu bon ntibisigura ariko ko ari guca umuntu avyaragura ya ufise amaheri ifo kubavyara benshi ko uzi ko uzobatunga oya bro antuka muri gahunda afise nta gahunda afise yo kuvyara abana benshi uno musi turi muri music Pami andoro ya music naka kandi kazi ukora cyangwa ni yahindi impano ufite novuga yuko itarahagaragara cyane be public bon itarahagaragara cyane ndagira makeup korera makeup abageni cyangwa ndano bafite imanza zitandukanye mo ivyo nibiri hanze cyane mugabo ndabikora ariko bisigura yuko umwike matararonka umugabo hariya na madame wanje nimba ari hariya woza akakurondera akakwikora kati ngusike vyoba bobikora ndagusika bien vraiment kabekwa kuburyo na madame wanje ndamuzanye umusiga fresh agatagata neza cyane nzomuzanye ikaze ndamuzana uko biri kose uko biri kose rero unye bisigura ko akora makeup kugira yinjize inoti ashobore gukora iyo music umufashije rero muri makeup urashobora kwinjiza izo noti hama bigatuma akora music ibintu bikagenda neza cyane gose rero tumushigikire hose nimba ari muri music nimba ari muri makeup hose tumushigikire ariko naje muhiriwe ntiyanzimanye ndashonje gasubire ndaguzimana inyuma ya kamera wari kunzimana wenyene mu kigani oya sivyo ani abura umuntu acayandika muri commentaire ngo kuri inzara ngo reka ngo kuvumba oya bon ni sanzwe ego za kubibona muri commentaire ngo wazanye inzara mu kigani nana ndinsko dukunda kuvuga uko biri kose novuga ko turi kumwe ngaha anyu wifuza gutera imbere ntiwifuza gutera uje inyuma kandi kwifurize gutera imbere ibikorwa byawe bigende neza novuga ntitwakoze nyene birebire just a promotion ubundi mesi tuzakoraho muranyemereho ego tuginkoko nyene fresh mu kigani tuzoyigira oyimara oya ntashaka kumanda mara kaguru konye okay muri vie privé yawe ni cyayi kintu ukunda mu buzima bwawe bwa mishi yose umunsi udashobora guhera utagikoze bon kuba ndi kumwe n'umwana wanje yego okay gufungura ikijumbo n'ibiraya bisanze ku meza gufungura ibiraya Esther Nish be nice who is the best bon mwese ni mo best kuri kote yiwe kuko na usanga impano n'undi mwese afite impano iri ukwiwiwe yego entre ya Pami no basango bobakanye nindi yatanguye kubona uwundi akamubona isura kuko ari umuntu ushobora kubona mutarakundana ugasanga niwe watanguye kumubona
bon yaje twabonanye twamaze kumenyana. watanguye kubona uwundi akavuga ati je nije natanguye kumurabuka ijisho nimba twavuganye duhurira aha nije natanguye kumumenya ati nujya bon niwe yatanguye kumenya ko deja nsanze muhira. wowe niro waraja hariya inyuma y'ibiko yarishikiye sivyiza kwinyegeza. uno musi bariko baradubikana barashika kumenya ga duse n'abasozera Pamikwin avuka mu bana bangahe avuka he ubuzima bwiwe bwari bumeze gute akiri umujene antuka muri regime. Bon je mvuka mu bana 5 ama nkabandi mukuru. uri inuzenya imfura Kamenanda. Imfura Kamenanda ndio ni ururimi w'ikirundi. Umuntu ujya mwana mukuru bamwita Kamenanda imfura hariho n'ayandi menshi je nazi. Okay. Ego ha mu buzima bwa jingiro umujene papa bwari bumeze neza nta majende umunyakarusi. Karusi. Okay. Niyo wakuriye uza gukurira. Bon sinabayo cyane mugabo niho iwacu kuko niho na. Ariko mu baririmbyi dufise bikarusi uri wenyene. Nafise Jewe.Esther. Nafise ba Njone. Ariko abonye nabo baracara ba underground guco. Bon Jewe.Esther sinibaza kuko deja. Jewe.Esther novuga yuko azwi mugabo si cyane. Cyane ko yari muri Promistar. Yego kandi yaramaze no gutwara isanganiro. Ariko baramukashije byaramunaniye asharaho. Abanyakarusi niba mwishinga ari amateke n'ibijumba. Bamireka ndagushimire novuga yuko hari ikintu cyinshi canke hari ikintu uba wifuza ko message ko shikira abafani bawe cyangwa abakunzi ba Star TV kivuye ku mutima uba wifuza ko kibashikira nimba ntagiye bakico kikubaza canke sindacibuke niko kanya gadusozera ikiganiro. Bon reka mbwira abakunzi banje abandanye bankurikirana hama banshigikire bantera intege ko badasaba kubikora. Ego hama ndabizi yuko ejo canke yae donc bagiye kuza barabona ibikorwa bishasha kandi biza. Okay reka ndagushimire nanje kuri kano kanya wantije na cyane ko nagusanze muri rasi nakuvumbuye nagusavye konje gusa ninjiye nakubwiye ko nashitse. Ego merci beaucoup yakoze kungendera. Imana igwezagire nawe. Twese. Okay ngo merci beaucoup ngo yakoze ngo yarashimye ko nakwamugendeye gusa navuze ko atanze imanya. Uko biri kose renda zinda bakunda cyane gose ni Star TV 257 behind kama turi kumwe na Birangwa.Maze ni wamfasha amasana mu meza cyane gose iyi ni Star TV uyikunze uzoba wikunze na cyane ko ndababwira iyi TV wanje ni iwanyu narayibahaje ndi umukozi wanyu kuko nimwe muzompemba kugira ndonke déplacement canke ngire ntibizwa bivuye kuri mwebwe murazi ko ndabakunda cyane kula like na share na comment kugira ibintu bigende neza cyane gose reka namutera change nimba yitera uri umukizwa haje cyangwa uri umukatolika. Umukatolika urasenga no bana senga usenga kangahe muntu kenshi cyane vya vrai urazi mwaramutse Maria yego ndayizi ivyibukiro ni bingahe narinzi ngurabizi cyane bitatu ariho vy'amagogwa ainsi de suite. Sinkunda gusenga bigiye bisabye byo kuboroka. Oya tugendere rero twigomere mukunda bisabisho byo kuboroka ntubikunda ukunda bijyanye usanga ubuzima bivuye muri wewe usanga ukunda bijya usenga nyene ukavuga ati Imana mezagira no musinafunguye. Okay ndabakunda cyane of course my name is Mr. Home Mr. Meat aka Angel la Capitale. Imana bamezagire cyane ndabakunda cyane abakunzi ba Star TV 257 ndabakunda aho muri hose. Imana bandanye kubahizagira mubandanye guhezagira buri muntu wese ashaka kumusabira imigisha kugira atera imbere wifuze gutera imbere wewe nyene ariko wifurize na mugenzi wawe gutera imbere. Imana bamezagire cyane.